Hello, my bosses. I greet you again and again. I'm back as Tamtown Media. So inkuru tugiye kuvugana ko uno munsi ni kuyeke umuririmbyi wacu Bface, numuririmbyi avuka imatongo hariya munara ya Kayanza. Numuririmbyi abikora neza muri Buja Flavor, abikora neza imiziki yiwe imeze neza ikundwa n'abantu. Hama ibivugwa kuri Bface nibiki? Ibivugwa kuri Bface nibi bijanye n'indirimbo yiwe yasohanye na Tom Close, umuririmbyi wo mu Rwanda nawe asanzwe abikora neza. Kuba mwibuka Tom Close umuririmbyi yigeze gusorana indirimbo na Big Fizzo yitwa Mbaza. Tom Close iyo ndirimbo ndibaza ko namwe muca muyibuka. Nuwo muririmbyi yashoboye gusorana indirimbo na Bface yitwa Impa. Hama iyo ndirimbo biravugwa yuko kutigeze ishika kure, nigeze ishika aho abakunzi ba music bashaka. Bamwe baravuga ati Bface ntaherutse gusora indirimbo. Allah ke Bface mundu zibiri ziheze Bface yashoboye gusora indirimbo yise Impa ari kumwe n'uwo muririmbyi Tom Close wo mu Rwanda. Imbere yuko asora iyo ndirimbo Impa ari kumwe n'uwo muririmbyi Tom Close wo mu Rwanda, yashoboye gusora Passport. Tugiye kurana Passport yayisoranye video. Ni indirimbo nayone hari abakunzi b'umuziki batashoboye kuyimenya. Niumva ntiyashitse hahandi twari tuzi Bface ashikana indirimbo, ntiyaronse power nk'izindi. Tugiye inyuma tukaraba kandi turabona namba moja hari nayone irafise video gusa, ntiyashitse ntiyasumbye nk'ibiri ku mutima bitanu canke hitamwo. Izo ni indirimbo zidafise ama video ariko abantu bagiye barakunda cyane, zarahitinze cyane gose, zarashitse ahantu ku rwego rushimishije cyane. N'abantu b'umuziki barabishimye kabisa. Kubera iki izi nazo zitariko zirahitinga, bivuze yuko ingufu za Bface zitera ziragabanuka, ziragenda down cyane gose. Tugiye turaraba izi zindi vraiment nituba aba hypocrite kabisa. Nk'umuntu yavuze wo kuri Buja TV yavuze ngo aba hypocrite. No nituvuge nkuko nitube aba hypocrite. Yo tuvugisha kuri vraiment urabona ko Bface ingufu zitera zigabanuka cyane. Tushire ubufanzi ku ruhande ariko tuvugisha kuri guys. Biravuga kuri Bface nawe aheruka imisi mishi cyane kuri concert yiwe yaheruka ni concert yise namba moja concert. Jusqu'à maintenant ntarurira kandi kuri stage. Iyo concert bikaba bivuga yuko yabaye muri Fevrier, haraheze amezi indwi. Bface adahonyora kuri stage. Eske niki kiko kiraba kuri Bface? Niki kimutuma ingufu ziba ziko diminu? Abantu baribaza yuko ubu Bface yita ngo ni umwami wa king wa rap ngaha Buja no mu Rwanda. Eske Bface nta bandi bagiye kumuhonyora ku mutwe, nta bandi bagiye kumushira down? Uko tubona n'ibikorwa byose ariko arakora Bface on the floor bitera bija musi cyane gose. Twibukanye neza hari ibindi bivugwa kuri Bface on the floor, abaririmbyi bagiye batandukanye cyane gose bavuga kuri Bface on the floor. Bivugwa byinshi cyane, baravuga menshi umengo bariko barajya umuhari mwinshi cyane. Bavuga ko Bface adashoboye rap, azi nyene ibintu byo gutera nyene ama story gusa, ngo ijye si rap na gato. Abandi barashoboye kwisabira amabato ngo baduhe 2 minutes only. Hama je Bface ndamwereke icyo ndico. Bface yavuga yuko vraiment Bface ntaco ashoboye. Harundi yavuga ati Bface abakangisha ngo bijya birundi byiwe, kijya kirundi ciwe ntaco kirico. Bface ngo nta kirundi azi. Aribyo twagiye tubibona kuba rapper bagiye batandukanye, bagiye baravuga kuvyerekeye Bface on the floor. Turaraba example na umuririmbyi yashoye hariyo wawa yamiha baduhe iminota 2 gusa ndamwereke. Tugiye turaba IK Sniper wo kuva muri Masoja Combination nawe naravuze ati ujya Afrema Jeno mushira down, ujya nta rappers, ujya turamusumba rap, ujya n'umwana muto cyane. Utwe turabana bo nga town, ujya yajava hariya yani kure jukure mu misozi hariya imatongo. Wabo tuzoja tumusubiza hari iwawe. Urumva ivyo ni ibintu byagiye biravugwa cyane kuri Bface on the floor. Ni ibintu byagiye bira trendinga cyane kuba tashoboye kuraba utu video bagende kuri Waka Live TV bashobore kuraba utu video tugiye dutandukanye n'utu video twinshi tuba star tugiye turyoshe cyane kuri Waka Live TV guys. Nivyo nibigiye bivugwa kuri Bface on the floor. Bface right now bituzi eske yo bari katinya abo barape. N'abantu bagenda bibaza ibintu byinshi cyane cyane. Bface on the floor yatinye yuko bamushira down kuko hari abantu maze kwisabira battle, umva bakora ikintu cy'igisirimu canke bavugire kuri microphone. Bface yo bari karatinya. Ivyo nitubizi, ivyo nivyo tukwiye kwibaza natwe. Eske we nk'umukunzi w'umuziki ndundi
canke ukurikirana Buja Flavor eske nta kintu wobivuga ko kweli nka decision ufata canke uhanura Bface ashoboye guhindura iki ashobora gukora iki wowe ushoboye kuvuga uko wowe ubyumva kuri Bface on the floor ayo n'amakuru yacu tubashikirize kwa Bface nivyo byavugwa kuri Bface on the floor iyi yari Tam Tam Media guys turabakunda cyane